nta gishika nka accident, naho yo ari accident Imana baragiteguye igira iti ndafise icyo nshaka kwigisha, ariwe arabiwe canke n'ahandi bahurira n'abandi. Jewe rero ndabwira abantu muri kino gihe niba ndi bantunganya nararenze birya vyacitse 93 nkabangiriyo, nuko kuri ubu Imana igira iti uzoza ubwira abantu ibintu bimwe bimwe bamwe bashobora gutinya. Nagira mbabwire mwe mwigisha ngaha cyane cyane bigisha ijambo ry'Imana, abarundi turatinya ukuri, mpora ndabibona mugabo kandi ukuri ufashije umuntu ukuronka burya ndababwiye kurashobora kumufasha gukira cyane. Hari iki kibazo cy'ubwoko, ubwoko ugiye kuraba définition scientifique nta bwoko buri mu Burundi. Uwo bwoko buvugwa ayivuze mwese mwayigarutse ko kandi nanjye nayivuze zitabigarukako, ahubwo ikibazo aho kiri none ko byahavuye inyuma bikinjira mu maraso yacu bikaba mbere n'ibitanga intumbero mu vya politike byageze gute. Ejo muri turavuga gaha nabonye umupfaso n'umwe twari kumwe hariya, nabiyukije amajambo yanditse ku musaraba hariya ku Muzinda ahahambwe bamwe mu bagwanye muri ya ntambara hagati ya 1993 gushika 2003. Barya bagwanye je amakuru narose nibishwe nabo bari bahanganye, bamwe muri bishwe nabo bari kumwe ku rugamba bahorana ivyo vyitwa ngwiyava ngwicari nibiki. Ngira nico gituma bandika ku musaraba banditse bati ndihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Nibwo rero abajene yavuze ati niyagaruka azosange hari habaye abaminisitiri batatu, hari habaye abashinga amateka, abakenguza amateka, ibiki. Kandi nivyo mugeze aho mwitoza, ndabasabye ndabahanuye muzoze mwitoza nk'abahutu, muzoze mwitoza nk'abatutsi, muzoze mwitoza nk'abatwa, muzoze mwitoza mugira muti dufise imbono twifuza gufasha Burundi imeze uko. Muzoze mwitoza muzanye inyishu ku bibazo. Ariko rero mugwa mugaruka kuri iyo haruro bya 60% na 70%, ngundire gatonye umusegundo umwe ndababwire ingene vyaje, kuko je nari Arusha hena yadabwire yuko ijya Arusha burya yavuye kuri jewe fito bace bankura ku butegetsi, kuko igihe hari hamaze iminsi haba ingorane ngaha nari nabwiye abarundi nitwicare tuganire, hama turarugika mbere abaza kuganira mu migambwe yavugwa cyane ico gihe imbere y'iyindi, umugambwe y'Iprona n'umugambwe Frodebo baja kuganira imwanza bahagarikiwe na President Nyerere. Mugabo bwa burongozi bubi tiko no vyita ubudashimishije birabananira kugira ijambo bashitse ko bopfudika boza babwira abarundi. Nyerere abibonye ati abantu bananiye, reka rero urubanza ndaruduze ndarushire ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Je barampa raporo di president bayimpaye David ico dagize bukeye ndacefa ati dege nayo ngo yagira bategura umukuru w'igihugu hariya kuri aeroport n'ibiki byabaye ca ndiruka genda kuvugana na Nyerere na Mukapa yarogoye igihugu, ndababwira nti jewe ico dipfuza
muze tuganire bose, ntibe iprona gusa na Frodebo, mbere niyo mihari igwana ize. Ni mugabo igikenewe kugira ngo bizoshoboke nuko abarundi bokumva ko arakahirutse gatonyi mu vy'amahoro. Niriyugika rero ingabo mu Burundi zize zikigira abarundi aba bariko baragwana, ababitira ingabo za leta canke abitirira imihari yagwanya leta, ntazogira usubira kwica abanyagihugu muriho. Ivyo baravyemera. Bavyemeye nshitse ngaha, harabaca bagenda kw'iradiyo bati Perezida Ntibantunganya yasavye inteko kandi dufise abasirikare, baca bagira kudeta. Mugabo hari n'ibindi nyuma rero. Mu biganiro rero ni kuki haje ivyo 30% na nyingahe? Ni kubera bwa burozi, no bita uburozi bw'abacakubiri twari turimwo muri iyo myaka yose iheze. Mugabo bikinjira mu bantu, ukita ubwoko bw'abahutu kandi ubwoko butariho, ukita ubwoko bw'abatutsi kandi ubwoko butariho. Nabwiye ko ubwoko ari bumwe ugiye kuraba scientifique, ariko mu migenzo yacu ya politike, mu migenzo yacu ko twigeza ngaha vyaratwinjiyemwo. Ivyo narakarorero bamwe mu bari bitavye abana twari turaganira, barambwira ikibazo ndiko ndavuga gutyo, bambwira bati Mutama, ico kibazo twebwe abakiri bato si twebwe, ingorane ni ba data, ni mwebwe, ni bakuru bacu kuri ubu. Baca amakarorero rero y'abana bakundana badasagiye ubwoko. Mugabo umwana w'umukobwa yarakoranye n'umuhutu menga, aragenda abibwira se abibonye se gwaciye ahunga. Nico gituma ndabasavye nimuzotuvure, reka turagwaye. Aha hari bakimuntu n'abagenda daho barapfuye byaraheze, basigaye gusa kuja munsi yaryo, barapfuye mu mitwe baraheze. Hari nabo tungana ngo busa kandi ndavuga ngo uko bogira bati ngo ntibanwe ntasara, kuko badashaka ko ibivugwa, batabishaka. Aho rero nico gituma barabijya bihororo vyaje bavuga ati reka tugwazagwaze, mugabo bizobe imfata kibanza, transition. Byari ibintu bitari kurenga, mugabo urabona ubu byaranditswe mu bwiza shingiro. Ariko urumva ubu namwe mutanguye kuvyibaza muti n'ivyo bintu hariho bihagaze, kandi n'uburenganzira bwanyu bwo kuvyibaza. Kandi agenda ababwire yuko n'abanyapolitike hari abavyibaza uko. Rero uzofasha bivuye mu kweberanya kw'abarundi, muvuze muti tubikure dushireho ibindi, ni kuki bitoba? Ni kuki cane cane abantu bashirwa imbere kubera ubushobozi, kubera ugushaka ukiza igihugu berekana. Murantunga cyo gituma narandire kuri ico, kuko kikuba kigaruka kandi muri politike n'ubu ugiye kigaruka. Okay, abatama muducira inzira, je genda bacira inzira ku bintu bibiri. Icambere nakivuze niki c'abacakubiri y'amoko mu kirengere kigaruka. Ica kabiri intwaro nziza. Mwe bamwe muriga sivyo? Hari muri za kaminuza zahehe, muzorabe muri iyi myaka 50 iheze ibihugu vyibonekeje ko byateye imbere muri ibi by'ubutunzi. Mufata igihugu cy'Ubushinwa, murakizi. Ubushinwa niba bwarateye imbere, hari ikintu cyitwa stabilisation politique institutionnelle bwagezeko. Hari abavuga ati umugabwe mu Bushinwa, mugaravugira ati oya sumwe, hari myinshi. Mugabo harabaye stabilisation politique institutionnelle muri imyaka 50 irenga, yatumye abashinwa bikonsantra cyane gusumvya ku byo gutera imbere aho kwama mu nduru y'imyaka yose. No ngahi wacu muri izi mbono ya 240 260 yakubwira bati bega barundi muriga neza ingene mwogira stabilisation politique institutionnelle.
ntangije ufise bunyene vyogenda mugabo ndabasabye muwe mu bantu baratanga ivyumviro ngire vyogenda. Erega igihambaye nico umuntu abona. Ejo bundi bari badutumiye twebwe abahoze barongoye igihugu igihe bariko bararaba ivyavuye mu matora ahetse. Ntivyari vyoroshe kwishura mu abantu kuko umuntu wese arafise ahagaze. Mugo je bapaye ijambo narabwiye nti ntarondeye no bivuga birangora. Nukuri birangora. Ngo ndababwira ndi ivyo ari byo byose abariko baravuga amatora yaribwe canke abavuga ngo amatora agenze neza ningene abarundi bazobafata ningene ubutegetsi buzova muri aya matora turiko turavuga buzozanira inyishu ibibazo abarundi dufise. Mushobora kwitondekanya sijeza kwitondekanya murabizi gatondekanya mukaraba inyishu rabaye igihambaye n'inyishu sinzi wavuze ati uwo munsi nyine yagize ati tuzane n'ishu ku gitoro twoshima nico icanyuma mwe mukiri bato hari ibintu mukwiye kurwanya. Bavuze ngo ndivuge politiki ariko vyose ni politiki. Musaga ari politiki. Ni wagenda kugira politiki uvyemanga hejuru ukabivuga cyangwa ugenda chini uko bamwe bakunda kubigira. Mugabo ugize ngo ngiye muri politiki haba nkoreshe politiki kugira ngo nze kwitungisha jewe uzobura umunyapolitiki w'umwicanyi. So kwica mvuga kwica umuntu umwica gapfa oya hamwe usanga ivyo ukoreshejwe ku neza ya bose ugenda kwikoresha wenyene. Muri kino gihugu harimo corruption iteye ubwoba kw'imisi igenda. Abarundi turagenda twebwe nyene dusambura aho twozeye uburabuko. Mbega leta idafise uburyo y'amashure navuga yuko ari yazodukiza kubera ko abarundi bose bashobora kwiga kubera ko bashobora kwiga neza bagashikayo azova he y'amabarabara azova he bya bitaro bikora neza azova he. Ugasanga hariho abantu ejo sizwa yivuze turi mu nama nk'uko nyene twagiye mu yindi nama yavuze ati igihugu zoshima ko corruption irimwo. Ugasanga hari abantu benshi akagwe gatonyi gafise amafaranga menshi mugo bagenda kuraba barabara urengana imetero imwe ibinogo. Bagenda kuraba abana aho biga bataruka naho bicara. Bagenda kuraba ibyo gutera imbere ukabibona. Ariko murabona mu Burundi mireza ngaha tumara imyaka 20 igahe jewe ngifise karanga muntu yanditse ku rupapuro bayanditse ko mu gihugu kiba na 1989 ahandi hose ku isi ubu bafise carte biometrique n'iki buntu tutashika. Mugabo je nakuze mu misi heza kubwira bakubwira bati tugiye kugira carte biometrique. Niki carte biometrique haba kandi ishobora kuja ko ama information menshi agutuma uba à l'aise aho ugiye hose. Ubu iburaya ntawe ugiye kwa muganga bakwandikira imiti kuri carte yawe ukashogenda kwa muganga ukamuha cyangwa muri farumasi ukamuha bakaguha. Ariko twebwe ubwo bamata ntibandunganya carte d'identité yanjye 1989 ni foto ngira umusore bisha ubusigaye ndayihinya kuyerekana kuko ibaze kubimvi gusa. Muravyumva rero aha rero mwe urakoze cyane gose aba jeune n'ukuri mubaje ko bategere kandi mumenye yuko mutazohindura ibintu cyangwa nitazohinduka kuri iyi myaka yiwacu. Murabe abo twita injugu zacu z'igihugu kwa gasore yashikaye i Burundi ajya bushikagiye kode yuko ikukira afise imyaka ingahe 29 ndadaye yaratabuye gukura yarashifise 40
mugabo yataguye kera. Je nataguye politike mfise imyaka 23 niho ndataguye politike active mu migambwe. Nabaye umukuru w'igihugu mfise imyaka ingahe 38. Hanyuma rero mugabo je d'exceptionnel murakoze kubaka kanya nabaye umushikiranganje mbu umukuru w'amashiga bateka umukuru w'igihugu ivyo byose ndabigira mu myaka 3 nawe ndavyipfurije kuko hari muri situation exceptionnelle. Mwevite ces situations exceptionnelles muje mu bintu regularité murakoze.